Abanyagihugu begeranirijwe muri site Kigaramango iri muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, bari mu buzima bubi. Ushitse aho mw'iyo site ya Kigaramango yegeranirijwemwo abanyagihugu barenga 6,000, uhasanga abanyagihugu bagizwe hanini n'abagore n'abana bicaye, abandi baryamye mu mazu yubakishijwe amahema, ayandi amabati, imisegetera, amagunira n'ibindi. Washitse kandi biboneka ko hamaze kuba quartier ikwiye, aho mbere bahagabuyemwo imigwi 3 ariyo A, B na C. Wahasanga kandi agasoko aho basengera, amasalon de coiffure yo kwimosha n'ibindi umuntu ashobora kurondera aho abaye. Naho biruko, Nyandwi Augustin arongoye iyo site ya Kigaramango aremeza ko abo banyagihugu bafise hanini ibibazo byo kubura ivyo bafungura, ibibazo vy'isuku rike n'uburaro bubi. Ingorane bashobora gukura nazo ni ingwara ziva kw'isuku rike, kuko nta tuzu twasugumwe bagira, baryama ahantu habi, namwe turaza kugenda muhabone baryama hasi, abona utuzu nyene twubatse nta mahema, bamwe bararonse abandi ntibararonka bivanye kubagira neza uko baza, hama no gufungura nabi kuko nta fungurwa bafise zikwiye. Baronka nk'ubu duheruka gutanga muri A ejo, B ntiraronka, C ntiraronka. Ibyo byose n'ikibazo abantu bahura navyo, ko n'imbeho urabona ni hanze, nta bureta, byose nta baryama, ni hasi baryama hasi. Ibijanye n'intuzeye n'amazi, nk'ubu hajya kwibarabara urabona hariho robine tubiri bigabuyemo kabiri, niho bavomera abantu bagera ku barenga 6,700 bashika 6,700. Umva amazi ntabakwira, usanga ari kibazo, na toilette ntazo bafise, hariho toilette 6, naho nyine abene gihugu babaha biyaranjije bakimba. Umva kuja kuri toilette uratonda nko gutondera umuti. Ico nivyo bishobora guhura navyo. Nta madusha hari, ubwogero bw'abadamu, ubwogero bw'abagabo, byose nta. Abanyagihugu bo bakivugira ko ubuzima babayemwo budasanzwe na gato. Abenshi bagahuriza ku ngorane z'isuku rike, na cane kubura ubuzu bwa sugumwe, bagasaba gufashwa kugira ngo basubizwe mu zabo. Kuri hatwicaye uko ntaco tugikora, umutwe tumenyeye utuntu tudandaza mu isoko, ngo ubuzima bwarahagaze, abandi barabamenyeye kuja gukora mu mirima, byose byarahagaze. Rero twishaye nyene dutega amashi, abagira neza bo babona ko bashoye kuza baratugarukira ko badufasha, ndetse baradufasha nyene aho tubaye, kuko urabona wewe nyene nivyo wibonera ingene turi ngaha, si ibintu vyoroshe. Waramenyeye ahantu wicara ukagorora amaguru, aho uryama ukagorora amaguru, bigashika aho uryama ugasanga uryamye witunye, uri kumwe n'umuryango wose, abana, abapapa, mama, twese dusigaye turi kimwe, turi uruvayaga, urumva n'ibintu bidasanzwe. Cyo twosaba rero muri make, twosaba n'ukuri abagira neza bo tugarukirako nk'ahantu hamaze gukama amazi, bakaraba ingene bo dufasha nko kugomera Rusizi, hama bakaraba ingene bo dusanurira kugira dusubire mu ngo zacu, dusubire kurangura ibikorwa twara turangura, imiryango tuyisubiza ahatekanye. Amazi yo twarayarose, baraduhaye amabombo hajya turavoma. Mugabo ubuzu bwa sugumwe n'ukuri, ubuzu bwa sugumwe ntako dufise. Abantu bariko baragira ingorane cyane, naho tugize ngo twimvye ikinogo mu minsi 4 kiba cuzuye, imyanda igatangura kwandagara ho hose. N'ukuri ivyo navyo nyene biri mu bitubangamiye, bizodutera ingwara nyinshi z'ivyaduka. Nkuba abana benshi n'abanyeshuri bahora bigira hafi, urabona haturi ngaha muri kino kirere ni kure, kuva ngaha bakagenda iyo kuri centre si hafi, abana bararuha cyane, kandi bari bamenya ahantu bisanzuye bagenda hafi. Ivyo byose ni ibintu bitubangamiye cyane muri ubu buzima bw'ubu. Isuku nyine mose nabibonye, cyane ndamaze iminsi ndayibona, ugasanga nta suku rihari. Kindi gihe nawe ugasanga amatwarete, ashaka nkino musi ku matwarete, ugasanga hirya yaje ziruzuye. Zimaze kuba zuzuye rero ukagenda kwituma ugasanga itwarete ziruzuye, usanga ryasuku ryagizene ryapfuye. Cyangwa ugasanga ubwogero, ubu nkaje ngahanogera ndahanyana, koga akora yashimye nyinshi, kimeze ngahenda ari mwoga, muganga badafise inzu zimeze nko kwiwanje,
kuvuga birabagora impaka buge mw'ijoro gusa ego ntajya ari ibyatsi acege ntajya mu byatsi ese yikinga bijya byatsi akaca yoga cyangwa akatira abantu bahaca bijya mu ijoro na saa n'abantu bakakirengana agashira amazi nko ngaho akaca yogera ngaho apana rivuga ngo byagenze gute ejo hariho abantu bamaze iminsi bituma aho nyine aho inyuma ngaho muri iyo mihana bakitumaho bakihituma n'ihame yavyuka gasanga bamwitumiye ku mbuga kandi ugasanga si umwana n'abantu bakuze kubera iki hariya amatwete yuzuye. Ku kibazo c'isuku abapfasoni bo bavuga ko ikibazo cabo ciharije. Oya ntatwo bikura he nta by'ibikoresho nabyo tworo si bose baraje. Oya ntabwo ari bose twebwe mugabo muri isi twararonse sejo nanjye twahirose aya gapaki kamwe nko ku bantu usanga bagendayo nk'indwi yose usanga ntigakwira mugabo uduhuzi two baduhaye tuza turakoresha zo zirakwiye mugabo tujya tundi dukoresho two ntidukwiye n'agapaki kamwe ku muntu nkuko umuntu amaze kuba ari umumama ku vyerekeye ikibano ababa muri iyo site babona ko n'ingo zabo zishobora gusambuka kubera ubuzima barimo. Biragora kuko usanga nk'uyu afise abana batanu harimwo abana b'imyaka 14 12 n'abahungu n'abakobwa ubu bose baryama hamwe nta cyumba nta sara nawe uravyumva nyene ko byo byo gutorana ushobora gutembera abana bishure ntago aragusanga ajya ngo nere mama kugumana na papa hajya yari twari turi muri seminaire imwe y'abajya baje kugusanga aho bajya karavuga ati biragoye kuko umwana abona nyina agiye muri chambre na se wiyo agiye nkajya na se wiyo gacabaza nere mama mubwire papa none papa mubwire mama aze nawe mama na muri babiri nawe agashaguma ngaha kugira gusara bico nyina baguma mukoresha yego ngo rinse rero ikibazo gihari dusabye ngo nyinshi zisambuze kubera kuko nitwaye nibaza ko zitazosambuka nuko mubaye mu muntu nze mu buzima bumwe n'wese yari umugabo yari umugore cyangwa kiba ngombye kuvuga ko bapfa ngaha bakaja muri ville cyangwa mu yandi makara aya nkabishoboye sinzigira ngo yeho bahurira ahige bashagenda ari nkungatumba bagasaba indara ahantu bagasaba bigize ijoro byashoboka ugasanga mu ijoro avuye ngaho bagiye muri parking ngaho ugasanga bariherereye bahejeje bakaza. Iyindi myidogo y'abo banyagihugu yerekeye imfashanyo zidashikira bose. Biva kuri leta cyangwa biva ku bantu babizanye ugasanga bizanye abantu nk'umwe cyangwa babiri usanga ni biro hafi 300 abantu b'amasite baronga amasite ugasanga ntibari hafi rero hajya kwibarabara hashiki uyu muntu umva ntabazi ibyo ngaha muri site wari wese bariko baradialoga usanga avuga ati ni jewe canke no kuri kukungene babitanga usanga biriko biraherera hariya muri a ariko benase ugasanga barose cyo twosaba nuko umugwi batoye urongora iyi site yose naho uri hanze y'iyi site yuko usaba bagatoreza ibikomisiyo zoba zihagarikiriye ibintu z'ikambi kandi umuntu akaba mu kambi nyene yo hagati kuko ntabwo uvuga ati ube hariya hanze ugaca usanga uje kurongora iyi kambi ugaca usanga mu ijoro hoza n'ibibazo ugaca usanga ntibikunda nico gituma rero izo kumatiza intamba gushikana. Nyandwi Auguste aserukira intwaro muri iyo site ya Kigaramango amenyesha ko ibibazo vyose biba muri iyo site babishikiriza abajeje intwaro n'amashira hamwe abafasha. Nayo kucerekeye igihe abanyagihugu bazosubirizwa mu zabo avuga ko atavyaramenya ariko ko hobanza gutorerwa inyishu icatumye bahapfa ikitabonwa kumwe n'abo banyagihugu kuko bo basaba kuronswa amahema bakaja kuba ahahoze inzu zabo. Mwomenya ko iyo site ya Kigaramango gushika ubu
yegeranirijwemwo abanyagihugu bagera ku bihumbi 6,700 barongowe n'userukira intwaro, userukira ishirahamwe Croix Rouge, userukira ingo n'imiryango CDFC n'userukira igipolisi.